Yego icyo ndabazana ngaha hari ibintu ushaka tuyage kandi umwanya umwe novugana ibisanzwe ubundi mwanya nkavuga ko bidasanzwe mbere n'umuseriveri ntakenewe turaba turanywa no hanyuma tubanze tuganire banzureke inyota ntangora Junior urazi kuri inshuti yanje kandi cyane ndabizi uyu mwana w'umukobwa ngira urabizi yuko byashitse cage ari mwijoro uramushimira avuga ngo ndamutane turarane je naramutahanye kabisa aramfata neza jewe ngushimira uyu nguyu nabyo wibuka je nubwo nari nabore ariko ndazi ko ari biba mumpana kandi urazi ko yego wabigizemo uruhare kugira ndamuronka rero nta ruhana agizemo gusa ndamwibuka yego kumfata neza nafashe neza mugiye ikibazo cadutse hadaheze iminsi yambwiye ko yibungenze kandi aho bigeze yambwiye ati urantahana muhira nta bundi buhinga umugore arakwica nawe urazi ko bitokunda mfise umugore n'abana mugo naciye niyumvira ikintu kizima cyo kumufasha rero jewe icyacu ndakuzana bene nahisemo kuguha akazi kandi abegerante w'aha hantu sivyo abakozi bose bari babajijwe ahamara nk'ubuzima abeho neza uzogire kuvyara ufise ubuzima bwo gutunga umwana neza hewe jevye nivyo twavuganye twarabivuganye j'ibintu byo kuza ngango mu kabari hewe ndaba neza ndakubwira twarigeze tuvugana je kunduza aha niho nje kuba jewe nje kuvyarira inonda yawe nyumva neza nkubwira ikintu kimwe nakubwiye yuko ntegerezwa kuza muri rujya rugo nkahabyarira umwana wanje nkamurera akavuga neza mvuga iki ariko mwibuke ko turi mu kabari umva wa mugabo we twubahane kandi abantu banzi nk'umubosi nyina akakabari nako by'urwo waba umubosi waba ministre waba umushikiranganje ivyo je ntibinda muri kano kanya ndabigenza gute ariko umukobwa we jewe nihweje vurema mu kiyago mwagiranye uyu mugabo avuga umwanya umwe arafise ijambo cyenda numenga wocisha make basuka akugize na secrétaire n'ubisa ahubwo we cisha make igihe twaje kuryamana wowe warumpagarariye hejuru wewe banyumve neza vraiment sorry uvuga ivyuzi ariko muri turi mu kabari iyo nshaka bigende gute none ntuzi ko ufise umugore wa kabi hewe umviriza ndabizi ko ufise umugore kandi mwanditswe n'amategeko uri kuntaga imitego jewe ngaho ntega imitego ngo yibubari jewe urazi ko mwanditswe mbe wunzanaga hewe umviriza nakubwira ikintu kimwe wemera kabare turumvikana ibintu bibiri aka kabare urakanyandikako neza ugasinye ushireko n'igikumu uyu mwana ntuyite mu nda yanje azaroranirwe nawe mu buzima bwiza akura ameze neza yorohewe atari uko naho na munsi dutahanye wawe hajya nta bintu by'uburofa uri kurambira ibintu nk'ivyo numva ko bitoroshe hey akome ngo ragapiripiri kudatisha ndakapiripiri hewe urazi ibibazo nkanikoreye urabizi ibibazo ibi ndabikugabaniriza ko byumve wewe oya gumana umviriza vuga makere muzi ko maramariza mu kabari kimumenye ndigiri avuze ngo ndamuha kabari cumi toroshe ndabigenza gute kuko mwandika ko ntebe nyene ndamuha kabari manura ariko umviriza abeli umuntu w'umugabo byabaye niwe wabyiteye kuko wari ufite ubwenge je ndumva nimba arimo asaba ko kabari kugira gukingire basi mu rugo ntibiyashikaga umugore usange induru usangura nasambuye ibintu nibishako kandi bihaye umwana wawe uri mu nda mwandika akabari ibindi muzobivugana mu nyuma je ndumva ko mwandika ku kabari ni musanze none umwana so uri mu nda uramwemeraho uremera ko ari wo muteye mwandika akabari w'amahoro aboneke ariko nawe ati umviza mukobwa uri kuranzira jewe ntibize bishike mu bwoko musubire kunzibya navyemeye madame ntazabimenye basi uzubigira ibanga navyemeye kandi neza mugashako n'igikungu kandi simakagwa namenye ngo akabari baka ngo yakakwanditseho ni ibanga ryanyu kugira madame ntazaze guteza iduru hey aho rushatse kuvuga ko atani byabona tuzotora uva ngaha usinyiye ntaze kuvuga ngo mvuge bukebuke urazi ingorane nikore nyene zingana jewe rega abantu bariko barangimba ejo tuzobiheza tujuja kwa noteri akabari akakwandika neza sawa nameze gute tuve mu imvura ikirori cyarangiye oya reka kubera
je wanje n'umunezero kubera ko reka we nareka guserebura nyene iyi mvura ubona igatura oya manzi urindire ndanywa nongerenwe ibi ngibi uri kubinywa ntacyo vamo tuma kantu bazi ko bwenge mu yandi masaha bazi hama rero shere umbiriza rero shamana nawe urambanira ko ye bureka ego umunsi no kuryohera ikiganiro cyo gutwenga kiraheze shaka tube seriye umbiriza shere akazi turi kura kazi hari ahantu giye shere ntujye gukubita urugohe umuhinga yarabivuze ngo utambana mukeba nta kubita urugohe kuba dushitse ku y'intsinzi twarakoze birumvikana ariko urugamba ruracabandanya gushika mu ijyanzo kora ikikujanye udasamara ibyawe byarabaye ndifuza kwibona Amerika ndi kumwe nawe ibyamvanye Amerika biheze sibyo bebe ndakumva urabizi ndagukunda bro ibyo ndi gukora nanjye sijewe kandi hamwe nawe siwe kuko kugira kwisaha kwera urukundo isi turimo ntawe tuzi twese ariko ndazi ko ntabwo ari indoto ni inkuru ya nyayo kandi umwanya n'umwanya tuzibona ahandi hantu hatara sibyo none she urabizi yuko urugamba arije nawe twarutanguje yes dutegerezwa kubikorana ubwenge ninamara gushika muri iryanzu nzobanzi ikintu kinjanye ivyo gufina sinibaza yuko bizobama gusa ikintu ndagusavye umbere umwizigirwa ntuzunte muyabira kuko noba ngowe narakwizeye birangeje sheri nyizeye ntacyo nukora kugera ku isaha numva ko nukubabaza mbe nakubaza nshingiye ikibazo cy'ukuntu kimeze turaheza diru twurira indege Amerika ariko gusa none anyene rumva hagiye maka bebe uragiye bika nakagiye musi bisanzwe naho utankunda oya sheri hari byo gukora byinshi reka ibyo gutwara inda akanya ntago bikenewe okay sawa nta kibazo nanje asi confise ubwenge ko biri kose ya sure okay sawa Mimi urabona amagogwa je ndiko mpura nayo urabizi amadiri yose ari kuri ako gatwe kawe ibibera hajya byose urabizi ubu je narirukanye urantahura wobu wundi woca ubwenge wondonderera ja homba kubera ndarushe simfise homba ino saha ubu singira naho ndyama raba wiyaranje undonkere aho ndyama ahomba neza muko gabanyije ukanza sivyo gabanyijwe twumvikane neza uranyumva neza garinda jewe ngabanishijwe inkande ndavuga gabanyijwe twuvugana buza ndavuga ndeke kumuvuga wenyene basi okay vuga icambere neza urabizi yo kutari nyina urya mwana ico ni cambere waragiye mu kabare urakorayo wiba amafaranga menshi ndagukinira idiri uraja kwa Abeli warariye ubuzima pe uragubwa neza uradamarara rero niba umukino waranse ivyo je nibindaba byahereye hajya inyungu warose niriya nyene wanyumvise neza ntusere kunkanga ubwira ngo mimi ngibikini bikingutwe ngo niwe umenya ngo ubuzima bwanje ndabura rero muko biriya byarangiriye hajya wimenye nanje nimenye niko wibaza wewe ujya wewe niko wibaza uraza amabanga ya wewe na Abeli mfise mbitse ngaha muri uno mutwe wanje urayazi wewe umviriza bingeze ngaha ngo gabanya ijwi sivyo witegure kuja mu butungane wewe nogenda kuri polisi no saha bobona kuri umuganga w'umugambanyi igetaburiya wambara boyikata mu incuro zitatu good job Linda sivyo ivyanje nawe byaraniranye byaraheze burya niko vyibaza burya nuko vyibaza wewe urazi wamabanga ndakubikiye mwe na Abeli
hamwe no reka ubu unye kuri urambembereza mvuge buke bwago reka mvuge cyane ubaho ngeze sa kuvuga buke uranyumva neza mimi sa kuvuga buke ndarushe bingeze nga burya wibaze yuko madiri yose mwakinanye n'umwana je sindi umwana nubidiri ndakeneye bandanye sishobora kuva mu muzima bw'iwawe n'ubwa Beri ibyo bitse ngaha mu mutwi wanje ni vyinshi ivyo bite ni vyinshi nawe ivyo ndakubikiye ni vyinshi wanyumvise neza rero nushaka kunkanga jewe nawe ninde yohanwa cyane wewe uri umuganga w'umuhemu ndakubwira ikintu kandi ukuruguture neza amatwi yawe karabiri ivyo mpiga jewe nawe nivyo vyoguhiga uranyumva neza niyo mpamvu wocisha make ukagabanya ururimi rwawe uyu mukino twinjiyemo tukamenya ukuntu tuwukina wanyumvise nta murongo umwe je nawe turi kunkanga niyo mpamvu wogenda gake sinshobora kugenda gake mu gihe je ndi mu bibazo nawe uraramye muhiri wawe narinjiye mu buzima bwawe n'ubwa Beri kandi nimpaka ngume mu buzima bwa Beri umukino ndashaka ubandanye atari uko ni jewe nawe uzomba nondiwe urambabaje mwana wa mama sindagusezera genda ndakende kunzezera wowe ugenda urabana n'ivyawe madase genda ndagiye ndamaze kumenya ibintu byawe byose n'ivyo wagira ukorera Linda byose nabimenye ubuzima bwawe umuntu ahindurwa n'uyundi mimi waruzi ntabwo ariko ngiri narahindutse kandi nahinduwe nawe ubu nsigenda umwana mubi cyane kubw'ivyo urahitamo ibintu bibiri kandi ugize ikosa rito ukora ubuzima bwawe muri gereza bwose kuko shize ubuzima bwose twabanyemo nawe nkabushira hanze amabanga yose nkashira hanze ubuzima bwawe bwose muri gereza kubw'ivyo urahitamo ibintu bibiri urahitamo kungarukira canke uhitemwo gukuramwo inda y'urya mugore wawe urinye n'imyaka ibibazo byama bisurirana inda ndemera ndayikuremwo birabizi ko urya mimi ibanga mufitanye riraremereye cyane mufitanye ibanga riremereye rya gucisha n'umutwe no gupfugapfa kwa hiyo rero abe urabizi ko ndakubaha nk'umwana twakuranye ariko amahitamo ari wawe Sheri Ngwana Sheri ko mbona utameze neza no kubera iki ndeze neza okay ama barira none urumva yo Sheri mbarira nta kibazo none mu rugo ntuzi ko ari ugufashanya none barira ntugire ikibazo ko bifite ubwoba no kubera iki bimbarire turi kumwe kugira ngo dufashanye urumva iyo nditeza kuvamo sa iyi iyo nda wibungenza uyikureyo
shere ibyo bintu uvuze wabitekereje cyangwa nukomeye mu mutwe nikurire yinda je ndakomeye kandi na mbere twari tubayeho tudafise umwana ndumva ata kintu catari gihari mbarira ikindi kintu wari ukeneye kuko ibyo sinshobora kukwemerera ariko shere uzi ko wibagirwa n'ingoga koko urabyibagiye hamwe tuvuye kwa muganga kungene washitse mu nzu uryohewe cyane vuga ngo sheri ngo urakoze ngo Imana iradufashe kuduha ikibondo none bigiye ubu rero harageze yuko ndayikorora mwana nuko uzawutuvuga sheri urazi igihe tumaze imyaka 8 yose yari iheze ariko Imana iduhezagize ikibondo n'ukuri hama ngo ni nkureyo ibyo bintu si byo sheri n'ubundi mu myaka twari tuyibayeho tutagira umwana kandi nta mbishi ahubwo naje namaze kuvyiyumvira ingene bikora neza wakira kano gati uze kunywa utunini tubiri mu ijoro ikindi zuba yavuyemo sheri ndakwiyamye ntuzusubire no kunkinisha iyo mbiti yawe yikoreshe kubyo ushaka hapana kuza kumbwa ngo nkuremo inda yiwane ndakwiyamye jewe ndavyanse ndavuze ni ndavyanse je sinakwikurira y'umwana sorry ndagerageza uburyo gute jewe nkuremo inda yiwanje kweli icyo ntigishoboka ariko shi reka sinangize kubera umutima mubi Ega sinashatse kubwira kubera umutima mubi none niba atari umutima mubi niba uzi yuko jewe nakurambiwe mbwira ikibazo gihari apana kumbwira ngo nkuremo inda yiwanje niba uzi yuko kandi jewe nanditswe nawe mu mategeko byemewe n'Imana no mu mategeko bose babizi n'abantu bose babizi jewe mbwira ko ndambiwe niba unyikoreye unture kubera ibyo kahise umutima mubi wabiteye ariko sheri kugeza naho uncunge sinzira icuma umuti nyene nkuremo inda ibyo ntibishoboka ariko sheri ntahura urazi ko nakubwiye ku mugoroba ngo uze kunywa ibinini bibiri kugira ive murama je nahisemo kwigwa kugira ngo icaha ntigikwitirirwe wewe basikije kuri jewe ico ntigikunda rero nyamara byari bisanzwe ko bitahura kuko turafite imigambi myinshi yo gukora urazi ko n'ubundi twe tumaze imyaka myinshi ata mwana dufise ariko ikindi umenye yuko suko kwaba hari imigambi myinshi ya je nawe itoshoboka ufise inda uri umugore wanje urabizi ko tubanye neza indi uzobora twara no hanyuma mu vya mwana no hanyuma umviriza rero ndakubarere wa mugabo we niba uzi neza ko tuzwi n'amategeko tukaba tuzwi n'Imana n'abantu bose twarabikoze abantu bose babibona jewe kirazira inda yiwanje byose nkuramo ibyo ngibyo bifate mu mutwe nta nda yanjye nshobora gukuramo so sheri nibiki kumba mega meze neza shushu mbwira habaye iki be nibiki none kudashaka kunyereka ko basi nanjyoherewe na gatoya ariko bera ndakubaza ikintu kimwe urabona uyu ari umwanya wo gufinate umwanya wanjanye honyine icyankuye Amerika urakibuka neza
bera uyu si umwanya wo kuza mu rukundo. Turi kumvikana? Umwanya wo gukundana uzoshika canke warahigeze. Igisigaye dukora akazi kugera ku isaha umwanya wanjanye, igihe cyo gusubira inyuma kigere. Ibyo ndimo ntibiri gukunda. Urashaka ngiyohega gute? Nishime gute? Ntabwo byo kunda. Mviriza shira ndakubwira. Ndabizi neza yuko igihe kikujanye. Ariko shira, ugerageza nawe nk'umwanya vraiment ndyohera. Imisi yose mbona umengo ufise umujinya, ntunezererewe. None ni igiki nariko ndakora ku bwawe vraiment? Kubera ko udashaka ko mu mwanya. Be. Ibyo bintu bya be bya sheri banze bikuremo. We no ravuga ntukumva. Bera. Ndumva ko umwanya wo kuryoherwa twarawugize kandi urakwiye. Nurya igisigaye nakazi. Duheza akazi tugenda Amerika. Reka rero kugira tureke gutebya umwanya. Ndashaka ko kubaza. But ibyo nagutumye kugira ku isaha bigeze hehe? Reka kuzana urukundo ubu turi mu bibazo. Shushu reka ndakubwira. Ego ndavyumva ko vraiment uri serious kandi cyane mu byo ushaka ko nkora. Yes. Ariko mu byo wantumye byose naragerageje kandi ntako nariko ndakora ku bwawe. Ejo twari kumwe n'abere bimwe byose wantuma nta kintu na kimwe atanyemereye. Naramwerese ko ubuzima bwanje bwose yabwononye. Arananyemera yuko ngiye kubiwiwe. Iyo ni nkuru nziza narinda nakuzaniye. Vura ntumva. Amagambo asosera umutima wanje y'urukundo nayo. Ubu rero urabonye ko Juni ibyo yifuza uri kubishikako. Umviriza rero. Bera nkuko nabikugenda gukunda. Ariko umwanya mfise ni mutoyi. Kugira nsubire Amerika. Winjiye mu iryanzo. Mu kwinjira mu iryanzo. Ntumve ngo ni bya bindi by'umwana bigiye kudeka cyangwa ugiye gufinata. Ahangaha ibintu ni bibiri. Urazi ko umuntu agiye kwimba ikinogo cya mugenzi we nawe yimbira iciwe. Si sawa? Bisabukanure. Bisabukanure nta gukubita urugohe. Asamara gato y'umudamu winjira mu cyumba. Umukozi asamara urabura kimwe cyose. Ikizokugora zo telefone. Iryanzo ndayifise yose gusomba umuntu irimo. Ntugire ingorane kandi kumwe nawe. Baca umugari mu kirundi ngo utambana mukeba nta kubita urugohe. Kwa hiyo sinshaka kukubura nawe ntushaka kumbura. Cubwenge mu iryanzo. Ukimara kuyinjiramo ikizokudidarira cyose hamagara ndakwereka kuno bitwara mu iryanzo kuko iryanzo ndayizi gusumbya umuntu wese uyirimo. Urayumva neza? Kandi unyizere. Junior simpemuka nkuko nabikubwiye. Ariko n'umwanya wo gukora. Si sawa? Ariko shushu reka ndakubwira ikintu kimwe. Nako nariko ndagerageza vraiment. Ndiko ndabikora kandi uko nshoboye. Ariko vraiment shira. Nigiki ubona ntariko ndakora udashaka kumana umwanya na mutoya be. Ntubugaruye bya bindi. Oya je ndababara vraiment. Ntako ntagira. Ariko nawe ndi umuntu. Nta mwanya umpa. Uyu mugabo aguma nyirukankaho kuramo inda sha nukuri ngiye nabona kweri. Mbega basha uyu mugabo niyabara yaravumbuye ukuri kweri kwambayeho. Umbereza. Indwi zibiri nubonye ugiye kurira. Indwi zibiri tumaranye. Niba ugiye kwiriza. Umbereza. Umwana wawe uramushaka ntumushaka. Abari rujye kunyereka kazibe. Umbereza ukihenda ugacira no hasi. Nzoca ngukata utabona ngo ndakubabariye. Nzoca ngukata.
tugenda tora umwana wawe kandi ukihinda ushitse mu rugo ukavuga ikintu na kimwe utabona caga rero aha ndabona bikomeye canga hakuramo inda ubundi mu mwana wanjye ebana aha rero ikintu cya mbere mbona njye ndabona yuko navuye mu nzira hakiri kare uyu mugabo no kunyica yanyica pe sinzi ibyihishe inyuma yabyo ikintu cyiza mbona rero ubu ni uko norokora ubuzima bw'iwanje nkarokora n'ubuzima bw'umwana ntwite hanyuma tukaba bisa kuko sinamenya icyiza kidukurikirana.